bagashaka nteranya rwose rero hano igihe cyari kizanye gushinga intare yarandokejeje ndagwara amadayimoni ikiringo c'imyaka 2 naragiye mu mashengero atandukanye amashengero ashika 6 hose ngenda vyanka irigirirwa ryabaye ryo ngaha nagimise kw'iradiyo ndaza inje ntanaza hari kuwa gatanu nabaye gutoroke naho mba ku kazi nabaye gutoroke ndaza nkabana muhira niho naza sanga nyene hari mu masaha ndaguma ngaha niho twabana n'umukozi w'Imana tutaranavugana anduka ngo bansengere bitanguye gusara ndagenda baransengera bakisengera hama ndasubira ngo tuvugane n'ubundi biranka arambwira ati biracari byinshi siwe bagusengera siwe baransengera uwo usengera arambwira ati genda uzogaruka samedi ndavuga ati je samedi nta mwanya ndonka nkora akazi ko mu nzu arambwira ati ntabwo nzoza dimanche bene data nje dimanche naje mu masaha y'umugoroba arambwira ati umukozi w'Imana yamaze ku ruhande wihangane niyumvire igihano bamaze indwara y'amadayimoni n'ukuri kwihangana biranka nasanze natwikishije ndarira kurya ariko ndashima Imana ubu n'ukuri narakize naho hageze gusenga yacatangura kunsarisha hatangura kudabugusa haciye urukondo n'ukuri ndashima Imana uno munsi kuba naje nkasenga bakankana amadayimoni ntagire na kimwe kiba n'ukuri ndashima Imana nagiye ndwara n'umugongo nabana umugongo ariko ndashima Imana n'ukuri nakize Imana mbega ndayishimiye cyane abaje babasazi ubu ni bazima baje babasazi bikomeye ubu baratabawe n'Imana Yesu ashimwe banje ry'Imana Yesu ashimwe kandi nanje mpagaze ngashinga intare yuko 2023 baragize ikibazo mu muryango turakubitika kabisa abantu bose nyene baramererwa nabi barabateza nk'impunzi zo mu muryango karande ibiki abana baramererwa nabi twebwe turamererwa nabi mama wabo nkeka twese mu muryango jewe ndabwira Imana niboneka Mana ndabigire gute jewe ko amasengero yose nakeza amasengero yose ntamara none batanamwe ntasengeye jewe ngiriye ndaja mu nzu ndaryama nkaguma mbwira Imana ni bene data nimusenge gusa ntahandi ari kurugira atari kuri Yesu turabona tuja gusengera umwe agasengera ha undi agasengera ariko bose ntanyisha ukwaronka twese twampa tugutika umwe avuga ngo ngwaye ibi undi avuga ngo hanze ibikona undi avuga ngo hanze inzoka ibintu byinshi bikadutera mu muryango ko tuvukana burya rero jewe ryamye narakunda gusenga cyane sinzi ukuntu narakunda kumviza na d'espoir misi yose ngomba gusenga nari naravuze ati none aho nasengeye bose batanisha n'abose reka ndimviriza kuko bavuga yuko ari radiyo iremesha imitima y'abantu burya ndiko ndasenga ryamye ndi mu nzu maze nk'amezi 5 nasenga nta rushengero na rumwe ninjiramo nza numva bavuze ishengero ri kwijabe y'uyu muvugabutumwa ngaha shaka kuvuga izina ukuri jewe naranezerewe rwose numvise yuko ari ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo ndavuga ati ahantu ho kuruhukira muri Yesu Kristo naho nyene na bene wacu neza kubajana tujya kuruhukira ahantu twihane nimba tutihanye by'ukuri n'ukuri dusubira twihane dusenge Imana by'ukuri n'ukuri no mu mwe Imana izodufasha tuzotabara burya aho hantu ndyuka bise umutwaro uwo munsi ncagira Imana nsanga mu munsi wo gusenga wabo ari ku munsi wa kane bavuga yuko ari umunsi wo kubohoka wo gusengera abantu burya navyumutse mfise umutwaro no kudandaza sinjye nawe naje kudandaza ubwo nadandaza bwose nashafatwa n'ibitunguzungu bwose bugaseseka mu barabara bwose bakabonya itomati bwose nkasanga amataka y'ibarabara burya twari dufise ibitero biteye ubwoba burya 2023 candaja gusengera kwijabe asanga umunsi wo kubohoka turasenga ku wa kane turataha burya cyangwa abasenzi barambwira ati burya wewe urabashwe kujya kwa nyuzi wewe utegeza ko umukozi w'Imana tozi w'Imana ndamurondera cyane barakira kwa kabiri no kwa gatanu ndavuga ati none cyanzo shika kwa kabiri kweli nyiriho netse uko ndavuga ati reka nihangane nzogenda kwa kabiri ageze umukozi w'Imana aratwakira acarambira ati n'ukuri abantu bose nasengeye muri urushengero ni wewe wa mbere washwe muri urushengero bose abantu bose babonye nakiri ndakwinginze hamwe n'umuryango wawe ni bose uze ngahangara boho uko murabashwe ku rwego rw'hejuru
bayitore burya no kuboko turabohotse turakiza ndizera njyana kwizera burya rero naciye ndabakukumura ku munsi wa gatanu burya nabashikanye ko umukozi w'Imana aradusengera aradusengera aravuga ati n'ukuri mwaraboshwe muraza ndabure mwese burya aradusengeye twese turabohoka n'uyu munsi turi bazima ndashima Imana ko nahejeje umwaka wa 2024 ndawuhereje ndi muri rushengero adasiba kunsengera ibitaro by'abadayimoni byose naza ngaha turiko turatanga isirimba sinamenye ukuntu naguye hasi abasenzi bakambera ndabashimiye cyane aho bari hose ba Pascal n'abandi naza amazina bose baramfashije cyane Imana ibongereza amavuta kandi ibongereza ukwizera gukomeye cyane no gusengera abantu barwaye ukuri barakoze cyane ndabashimiye bose twarabohotse turashima Imana muri mwaka dutangura yatubwiye ko dukwiye gusuzugura abarozi n'ukuri aho nimukiye hose abarozi basangaye mugabo general y'ubisi bw'ijoro rimbwira ati byose bigize n'ubusa sengera amazi uhejeje amazi usinzire ujya mugera wakiyeko n'umwungere w'Imana n'Imana barugikiye n'ukuri byose bizorangira mu izina rya Yesu dushitse ngaha acayigisha ijambo ryo gusuzugura abadayimoni tukababonyora kuko twarahawe ubushobozi bwo kubonyora inzoka na sikorupiyo tukabacacanga tukabadosora tukabateketeza mu izina rya Yesu je kumva ndi muzima undashima Imana byabitse umuzungu nawe aranza ngasirimba ngaho bikafata imwe nawe aranza gusenga bikafata ubu n'agakino kikifata undasenga neza ngatameze neza n'abakozi b'Imana ko ngaba barabizi Yesu abamekugisha kandi abahezagire cyane icyubahiro cy'Imana mu ijuru abumvise gusenga kwanje no gushima kwanje Imana ibamenyesha murakoze.